nubwo ivya Bface na Dramati vyaheze yego sivyo je ndabakurikirana Bface sumujama ndakwibwira ikintu kimwe Double J yize igitega kw'ishure ryitwa Communauté sivyo mu w'umunani niho yize rero umuziki w'Uburundi ahantu ugeze muri no mwanya indirimbo zasohose twarazumvise Dumba yemeye Dumba mwihoze Dumba urya anye ibintu vyiwe vy'ibishegu kuri agumaganiriza Monia Flair ibintu vy'ibishegu abakobwa bavugisha ibintu vy'ibishegu Dumba wewe ushaki Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze ndabashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwire ngo don't give up uno munsi turi ku munsi nagira ndavuge kandi ikiganiro gishobora gusohoka inyuma ya ariko turi ku munsi urabiye ikiganiro turi imbere ya kamera turi kumwe n'umu capitaine de la capitale turi kumwe n'umuji Yes, reka banzi nanje ndabara Mignonne sivyo reka ndamusaba kunzi ba Yagatech sivyo ndabara mukicana aho muherereye hose rero aujourd'hui neza na neza nkuko mumbona ndi kumwe na Mignonne cameraman wacu ari inyuma nawe nyine ari tayari kagaga rero ukuntu ibintu bimeze Mignonne kare wanyandike mu gatondo urambwira ati Capitaine wabonye indirimbo zibiri zasohotse zishusha cyane abanyarwanda banashuhiye avuga ati kweri kuri iyi ncuro muratwemeye oya abanyarwanda bihoze kuko nta bintu bishasha nta ndirimbo nimwe iri hit mu Burundi yo mu Rwanda c'est-à-dire que bo nyine twabemeje baravuga ati turemeye vraiment ejo nararonse appel call ya ujya mujama akunda kuza mu Burundi ubu tujambo avuga cyane avuga amajambo za pondo muziki y'u Burundi bamwita fata ku mavuta yaranyandika arambwira ati Capitaine ubu hoho vraiment biriko biraza cyambwira ati warasaze biriko biraza uvuze ngo biriko biraza urazi yuko mwebwe umuziki wanyu wo mu Rwanda mwahusumye ino mu Burundi ku mwami w'umuziki w'u Burundi n'u Rwanda ariwe Big Fizzo yes of course rero alors bemeye cyane ako karagaciye muri ati rero bimeze gute Mignonne indirimbo zibiri zo namusije ndabwisha Capitaine ngene ko ndagutelefona gwa twari ko tuvugana ka meme numvise donc niko ndumviza kosho ya Dramati ndi ko ariko umbabarira nimba nditari ko nabivuga kuko ururimi rwangoye gutahura ariko si turumviza ngo sheri wanye ntabikunda narana nabikunda aho rendo mufana umva unamusi turicana umviriza ikintu kimwe ijya ndirimbo ya Double J ego yasohose yitwa Kosho sivyo kandi ari okay niyo mpamvu rero yasohose ni indirimbo ya Double J yasohotse sivyo ariko nubwo yasohoye ntiryoshe nk'iya Dramati tuvyumvikane kuko nzibashe mutube niba zashinga ikintu ngaha umviriza ijya ndirimbo ya Dramati ni indirimbo yanditse neza irimo amajambo atahuritse cyane gose kandi clip video yayo uri kurana irabura avuga ati ibi ni biki bishasha bije mu Burundi wari bwabibone none ikintu gitangaje kuri ndirimbo ya Double J ni iki ahubwo ico tutari kuri Double J ahubwo je Double J ubu kurava ku ndirimbo Kosho ya Dramati ya Double J tuza kuhahuriza ikintu za kuvuga nkemera nuko za kwemeza ko umusaza Double J yamwemeje gusumba ariko bose bitavuze ko indirimbo atari nziza kuko je ndumufana wabo sikuvuga ngo ndumufana wabo indirimbo zose nazumvirije kandi nkunda umuziki w'u Burundi mugabo geze kuri Double J mani nemeye tuvugisha ukuri turakuze urumva wewe uri muri babandi baza kwandika muri commentaire bavuga yuko indirimbo ya Double J yarushije ya Dramati je ntitari no ku ma views imwe yose bifise ko imwe yose ama views menshi canke make Double J yatwemeje bro yatwitse bya hatari yatwitse gusumba Dramati are you crazy wasaze no uva ndakubwira wacomye uravuga ivyo utazi ridira ndakwereke urabona ikintu kimwe nakunze tukiri ngaho nyine bariko baradukurikirana ikintu Capitaine nakunze mu ndirimbo ya Dramati ni création kwanza yaba video vixen tumenyere tubona aba video vixen usanga ari umwe babiri babaye benshi ni batatu bimwe Satbi yakora Satbi rero na wenyine bamusize mu kangaratete yarasohoye indirimbo ariko ntirikirumvikana
okay. Riko kubera yuko je twe turi kumwe na Sadbi ujya munsi w'umupira hariya w'amaguru w'abastar ego gusa turaza kubigaruka ko ivyo wonye mu nyuma reka rero ndakubwire yuko Dramati nakunze ya creativity yabigeme benshi urabona yuko ari aba video vixen sinzi ko no bayita aba video vixen ahubwo na abantu bari bagize naba marié ni abantu bagize marié abagomba bagire mariage mugabo turaza aho hantu gituma tutaza kwahuriza no kugendirimbira ya Dramati itwereka ko nimbere yuko yarabanje gusohora cover mbere yuko asohora indirimbo tubona ko agira mariage n'abakobwa 20 n'abanga 20 ariko daboje avuga ngo shiri waje ntabikunda ex wowe ndondera kuko umuntu telefona ukandondera ex shiri waje ntabikunda irimo n'inyigisho bro harimo inyigisho byose nivyo ama clip video ko ni vyiza se bose batwize turavye umviriza jewe kintu kimwe no kubwira iyi ni deba izo ziraza kenshi kuri ngaha anye tuvuga kuvyerekeye nimba ari indirimbo yasohose nimba ari indirimbo zasohose ari yo vibe sivyo duhaba dukurikirana aho tuzaturahura gushya anye gusa ikintu kimwe no kubwira ku ndirimbo ziba zasohotse canke ku bintu biriko biravugwa sivyo gusa ikintu kimwe nobwira abadukurikirana guys tumanze tumenyane iyi ni party ya Double J ino ni party ya Dramati tumenyane tugire gutya sivyo abantu bose mushigikira yuko ijya ndirimbo ya Dramati ari indirimbo iryoshe cane kabisa munyandikire muri commentaire ati Dramati abandi nabaza umviriza ikiganiro cacu ndabizo kizora kandi abantu barabe ikiganiro basingeso yo kutagiheza canke bagira commentaire canke bagira commentaire abantu bemera je ndaza gusigura ibintu bibiri mu ndirimbo ya Double J bitavuze ko Dramati atanyemeje ariko igituma Double J aza kuza imbere nabanje kumva Double amajambo ari mu ndirimbo hama tumenyere abakunzi bacu dimo abaririmbyi bacu bakorera indirimbo gaha mu Burundi bagira aba Queen video sinzi menge baba bakuye ariko kuri Double J bro yatuzaniye mu Queen video mwiza umuntu nyene ngo yazanye umuzungu muzungu biboneka ko byamuzivye kugira ngo abikore biboneka ko yabikoreye mu kibanza ciza yaba waruzi ama miliyoni Dramati yatanze kuri ujya mudemu ari kuri ijya cover ariko mu Kirundi ujya mwigeme mu Marundi urumva ko yakoresheje Amarundi urazi ama miliyoni Dramati canke amafaranga Dramati yatanze kuri ujya mwigeme bari ko muri ijya cover umwigeme muremure gusa je ikintu kimwe cyantangaje nuko abantu benshi bariko bashaka kumusanisha na Monia Flair kubera ijya perike ujya mwigeme n'ingina afise inzobe ni fete bashaka kuvuga ati ngo ujya mbega ni Monia Flair canke ninde bakimubona muri Flu kuko ari amafoto yasohotse ubwa mbere ujya mwigeme aboneka muri Flu ni nka Monia Flair ariko rero ikintu kimwe no babwira bariko baradukurikirana nuko ntidukangwe na Double J kubona yashizemwe umuzungu ivyo ni vya bindi bagira ni vya bindi bagira na Kiriku nawe nyene yakoresheje umuzungu ijya video bayikoze kuva kera ariko ikintu kimwe no kubwira nuko Dramati mwibuke ko muravye neza muri rya ndirimbo harimo umuntu bita Oscar Fashion hari abantu batarabimenya Oscar Fashion yari umugenzi n'abakiriku n'aba Double J ubwa mbere ba Double J bakiva hehe muri Bantu Boy sivyo kuko ba Double J bakiva muri Bantu Boy twarahurira kwa Oscar Fashion hajya muri Village Market tugiye kuganira na Oscar Fashion ngiye kumutamwo kumucoresha ndambwiye ati Oscar Fashion ntamwe inoti ntamwo tricot ntamwe kepi sivyo kandi rero ndamubwiye ati Oscar Fashion merci beaucoup yarigeze kuntamwo ibintu bikomeye cyane ndamubwiye ati big up sana rero na byanyoheye cyane kubona namubonye muri rya clip ya Dramati ndavuga ati Oscar Fashion vraiment ashigikira abaririmbyi bose oya ushobora gusanga nawe yarishuwe bro usanga nawe yarishuwe ivyo ntawe bimenya Oscar Fashion mu muziki w'u Burundi ntarinda gusaba amafaranga Oscar Fashion wani iki kirato iki abariko baradukurikira indira je duza turabe oya reka pardon okay sawa ego iki kirato abariko barabibona iki iyi naco kadamufashe bana hava mvuno ukuguru we nawe korako buke iki kirato nacambiswe n'umujene yitwa Tifu Msafi niwe yankumbisemwo yantayemwo iyi bayita drip umuzigo uravyumva uyu unye yabaye inspired na Oscar Fashion yes sir rero sindiko namugirira promotion Oscar Fashion gusa nshatse kubereka uburemere buri muri irya ndirimbo ya Dramati niyo ndirimbo iri kiriruka ku ma views ku muvuduko udasanzwe gusumba indirimbo ya B-Face on the floor no Sara
hari abantu benshi banzaniye utujambo jambo ba CAPITAINE banzaniye utujambo jambo ba Franike baza ngaho bambwira utujambo jambo ngo urabona ngo CAPITAINE ngo urumva ngo dramati ngo indirimbo yiwe ngo yakwije 1 million ngo mu mezi menshi ngo ariko ngo ya Bface ngo yakwijije vuba ninde atazi ko Bface ya boostinze none ubu jewe igihe umviriza dramati ya boostinze kubera dramati abantu bako baradukurikirana Mignonne yacu tubeshira sha yacu mubeshira umwana w'igihugu yacu mubeshira drama niko kiki kubwira ko Bface ya boostinze fisa makuru n'ama screenshot n'ama video igihe ivyo bintu byaba n'uwamufashije ku boostinga Bface on the floor uza wambwira iki se hama dramati nawe nimba hari undafisandi makuru akasha yatuzanye nko muri nazi nimba atari babahungu nyine babiri navuze bakunda kuzana utujambo nk'abaraba nkababwira ati none mwe mushaka iki mushaka iki CAPITAINE dramati yaramuhaye lift mu modoka umunsi umwe sivyo CAPITAINE aja ngaho onye yifata Snapchat aja kuri IG ndiko ndabaraba ari mu modoka ndi kumwe na dramati ariko la fois passée niwe yambwiye ati CAPITAINE ngo urabona ngo wabonye ko Bface yamwemeje ngo mu mwanya muto cyane akwije 1 million code itarakwiza 1 million ariko nawe yakwije miliyoni nawe nyine abibonye kubera ni umwanya muto uratanguye kuza Kundirimbo zasohotse yego tubandanye rero je ndiko ndavuga Kundirimbo zasohotse tuvugishije ukuri indirimbo zasohotse gusa Mignonne uraberewe pomye muraberewe you look so good guys ego vraiment Mignonne araberewe yambaye amarori yitwa Prada niyo griffe iri ku marori yambaye yitwa Prada yo nakwica iyi ni dollar yambaye dollar niko bimeze rero uko niko bimeze mbwira bariko radukurikirana ino vibe bazozabero nka kenshi chaque semaine izoza ariza kiganiro kimwe chaque semaine tuza turayaga ku muziki w'Uburundi ariko twebwe ko turabamenyesha makuru tuzoza nk'abafana tuvuga ukuri ninde ari umufana je no muzi ndiko mvuga ukuri bro ninde ari umufana nga wasaze wacomye cyangwa uvuga ivyo utazi ko je ndiko ndavuga ukuri umufana wa Double J ni warabi kiganiro shazoshe muri gusa rero Double J nubwo ndiko ndavuga gutya umviriza nubwo ndiko ndavuga gutya Double J n'umuririmbyi azi kuririmba burya no muririmbyi n'indirimbo ziwe dushaka tuvugisha ukuri ushaka je gihe kuko numviza indirimbo yiwe uretse byo bisubarimba bena kiriho ntaze byari babikuye none we ntavyo ufise hawe yakwera aho muraza kutahumvikana wewe nurimwe mubo baririmbye uno musahano wewe nta wapimuho ndabi mana Muhammad uze kuraba Mugani wa Alvin Smith Muhammad njyewe n'indi uze kuraba indirimbo vraiment ya ntuze ufite uwo mengo le monde d'aujourd'hui barafite ukungene bafise akantu je nashaka kuraba mu mpanuro vraiment ufite Double J indirimbo yaririmbye iri ifise vibes mugabo apart ya vibes irafise ikintu cyo kuvuga cyo gutanga impanuro Jesho mbwira impanuro mvise yego mu ndirimbo ya Dramati urabona rero ndababwira ikintu kimwe jewe ambajije ikibazo nari nkeneye ko mbaza kubera iki kubera uyu unye hamwe n'abandi bantu bariko baratangara kubona views ziduga kubona views ziruka cyane zigo yarongoye Federeka ashigikira abantu bagira amahayaje n'abagore 30 oya ni muratahura umuziki ijya ndirimbo yandiswe iratomogwa neza kandi imbere yuko ayisohora yaciye kwa notaire ndakwibira akabanga ariko badukurikirana indirimbo zose za Dramati ziba zaciye kwa notaire arazicisha kwa noteri bakazishiramwo gusa nagoma ndababwira ati abantu bahaye ujya munsi w'umupira ujya munsi yabo umupira wa match ajyanye warabonye ivyabaye cyamusi vraiment haraba warabonye yuko abarundi n'abarundi kazi bari hajya amaso yose yari kwande kwa Dramati none ntavyo wabonye none ko Double J ariho none ntiwavyiboneye oya Dramati ari umuntu yarase micro umuMC niwe yantwengeye yavuze ngo Dramati ngo ariko ari tampokiza muri terre umviriza umujwere yakinye neza mu kibuga vraiment arazi guca umukirindira oya reka nivugire jewe Dramati neza kuko wewe watanguye uvuga ngo urumva ngo boostinga sukufana no kuvuga ivya vrai ikintu cyose ndiko ndavuga nico indirimbo hagati ya Double J na Dramati ifise views nyinshi niyi
nibarabe sivyo rindira indirimbo iri quality isa neza ifise histoire nziza umuririmbyi yambaye akabegwa ibintu vy'icubahiro kandi bimusa ni yihe niga indirimbo yamonswe neza mwibanga mu mwanya muto John Elal ariko ngoma ndamwibira kabanga John Elal ibintu vyo kuzuragenda hariya mu Rwanda sivyo ugenda umara y'imisi myinshi rindi none twe nta noti dufise manu none wewe nk'umuwega kapitaine baguhaye inoti kiyi hagati ngo dukorera akantu we ni wogenda mpa n'ubu nyene ndagukorera akantu ntamwo sinagutaye ngo ntivyaheze okay umviriza rero aba John Elal ibintu vyo kuzuraja mu Rwanda umara y'imisi myinshi ukibagira yuko abarundi bakeneye ama clip yiwawe urumva abarundi bakeneye kuza ukabahiga touch none ndabira tugarutse inyuma wabonye ko umuziki w'u Rwanda wasubiye inyuma cyane kabisa video zo mu Rwanda zasubiye inyuma ngira video wewe uzi yo mu Rwanda irusha ige ya DBN yasohoye ari kumwe na Pamela yafashwa ama video na John Elal iyindi yo mu Rwanda ni nta nimwe ga John Elal arashoboye igituma Jack narimvuze ahubwo baririmbye b'abarundi nibaha agaciro nk'aba John Elal ubonye ufise umuntu nka John Elal ntiwemera ko agenda ukora igishoboka cyose kugira ngo mubungabunga none nk'ubonye yo mara kabiri ashomereye gatatu abaririmbye ariko bararirimba bakora abanyarwanda n'abarundi mu muziki w'u Burundi abahemba cyane kandi biboneka n'abarundi n'abarundi ivyo bintu vyo kuza barababesha nyumviriza Dramati na ya ndirimbo Hoshi urabona ya ndirimbo Babylon Hoshi abatwanka Hoshi abo bose bakubwira ukutazi umviriza rero Dramati tuyihe John Elal abakubitire video cyo turondera umuntu ameze nka B-Face afise ubwanwa kujya kwa B-Face yambara za nkofero za B-Face sivyo cyo tumushira muri ijya clip ya Babylon Hoshi izo bifise vibe umutu uzobukoresa I'm telling the new kubera iki kwanza ngoma ngaruka inyuma sivyo nubwo vyaheze je ndacafise amakenga nubwo ivya B-Face na Dramati vyaheze sivyo je ndabakurikirana B-Face sumujama oya okay B-Face B-Face sumujama kubera iki B-Face urumva B-Face umengo udekonyara yo guhana box nababarira nagira biherangaho ntanzigabika none oya weko inziga arayibika B-Face wewe unamuyiwa B-Face from Kayanza wa Kayanza yarahaye na ungushwanye na B-Face gusubira inyuma koko muhamufatanye bamugize wambrashije none we urazi ivyabaye nabayeho Dramati yari yasubiye inyuma mani gihe bari niyo mpamvu ndakubwiye ati urazi ivyabaye kutuma Dramati indirimbo yasohoye yitwa ega ndirimbo Ambulance ataronka views urazi watumye indirimbo Code iva kuri YouTube ninde B-Face on the floor gute B-Face ugira wanditsinga intambara nshasha intambara nyabaki je mvuga ibintu vyo bro je mvuga ibintu biri reality kandi nuri ko aranyumva sanga kamubwira ati peti wowe uracari umwana iki twandika neza muko biko turabana okay ego sawa Dramati umwana wese agira mukuru we sawa bandanya rero utanguye kuvuga uko je ndatanguye kumva yuko bihaye okay je niko ndirimbo ya Double J ntiwanyemereye ngo ndirimbo ya Double J ndirimbo Double J nabwo ikintu bibiri nayikondi icambe cyo video ni meza video ni nziza video isa neza bro hama afise mu queen video wa bien kandi yagitinze fresh sindi ko aje sanzwe akora muko biriko twabonye ujya mu queen video ndamuzi naragize ama recherche usivyo ari gari abantu bazanga ku ma micro y'ama TV online bakaza kuvuga ibintu batagira recherche sivyo bindira bakaza bakavuga ibintu batagira recherche ubugira recherche aje akababwira ibintu vyo kubera batavyumva handi bakaje batangura kuvuga ati ngo urabona ngo ujya ngo numufana ngo ujya ngo no ujya mu queen video je ndamuzi neza na quartier abamwo ndayizi na Instagram yiwe na message ntaranyishura message naramwandikiye sivyo naramwandikiye kuri Instagram ntaranyishura ariko ikintu kimwe no mubwira ntiwumva ikirundi ariko uzoshira muri Google Translator ufata ayo majwi ngomba mvuge uya traduce mu congereza azokiraba sivyo urabona rero wewe ubikorere hiyo nyene nuzuze mu Burundi mugora ko yakoze neza ikindi gukora neza yarakoze neza tu numvise amajambo ari mu ndirimbo ufatiye sanga umuntu ariko arahanura
aba ex bo dimo ariko ariyama ex wiwe avuga ati jeshe wani ntabikunda iyo miti mundungikira ko utandugikira kutanga kubona nisereye neza shiranje nyitayeho ukatanga kuzana ibintu by'udutima ntangwe gutwika ntangwe kwambara fresh ntangwe gutagata fresh ukatanga kutanga ibintu by'imidabo kwa aba ex mwege bito byayo ko dushaka oya gusa nariko ndakubwira yuko dabo nawe nyene aratwika jewe nubwo ndiko ndavuga kandi generation no musi yumva ndakwibwira ikintu kimwe Double J yize Igitega kw'ishure ryitwa communauté sivyo mu w'umunani niho yize sivyo iryo shure riri hagati mu gisagara ca Gitega ahantu hari igiti niho urumva igiti kiri hagati mu Burundi ngo kiri Gitega carakubiswe n'inkubasha carasenyuse urumva rero haruguru yaho hariho imonima ya Rwagasore nimba uhora uhumva nimba uhazi sivyo haruguru yaho hari ishure yize ko Double J yitwa communauté Double J yararirimba abana bakarira aho yari ryari umenga ari muri 2012 2013 sivyo naje twariganye na Double J ku ishuri rimwe urashaje none wewe ubona meze gute bye cyane wewe ubibona gute bye gose hajya na Double ntashaje acari muto nubona byibushe rero yararirimba n'umwandisi mwiza w'indirimbo afise ijwi ryiza sivyo ariko rero hari ibintu bimwe bituma Double ataduga melody nk'iyantuze ncokoza baby ncokoza basi ncokoza ige ya Double oya uzuyumvirize wumvize ncokoza wumvize Nshash ntabikunda c'est presque la même chose bigomba kumera kubera byose byakozwe na kumwe ninde producer urumva rero guys nuko bimeze rero twariko turagerageza gufata indirimbo ya Double J na Dramati tuzirabira hamwe tugenda turababwira ibintu bimwe mutagiye muramenya no kudahuza kwacu kuko je naguma ndababwira ati ijya ndirimbo nta mezi abiri azohera itakwize 1 million views ya Dramati niyamara amezi abiri idakwije 1 million ya views amezi abiri ni menshi ukwezi kumwe idakwije 1 million ya views indirimbo ya Dramati yitwa ukwezi kumwe abantu bakwiza ayo mezi abiri ni ba B-Face uwundi muririmbyi twama ninde gabasha uwundi uyundi yamamvuruga rero nivyo bakunda kungorana hari nivyo bakunda kungora sabanye barakunda kungora twumve ninde rero tuvugisha ukuri by'abaririmbyi hari abantu vraiment jewe nasaba ibiganiro bakashambwa ngo maneki ya TV korerako ntibase kunyandikira ndababwiye mwa baririmbyi mwe jewe bujyawe ndababwira bugiye kugira ngo iyi micro shira ngaha gutya niba ariko barakumva neza sawa mfatiraho kugira ngo utere imbere hari abandi baba baraguteje imbere je numva ndi umuntu akwisabiye emission c'est vrai hari guvuga je nk'umuntu sabe bise mukayinyima mu bamwisonziki B-Face shaka mpere kuri wowe nyene nivyo vyivyo nyene ari nasi nakubwiye shaka mpere kuri B-Face n'abandi bagenzi biwe shaka kuri ndabigitsure ngaho ibaza ko jankubita urabona umujama ari ngaho uravuga make uyu ugina meze uyu ni wa muntu afukama kugira ngo bamehe mission umva afuma yemera afuma yirigwa agafukama je sinzoza kugufukamira wumva wo supporting utumva wo supporting nureke simbizi ntazo supporting wewe what please kapitene hani ngaha n'abandi bose barahari n'abandi mbuhisemo kugara bamipro baduhameye emission turi batugora mugabo uraho akantu karirimbo kamwe karakudugije uraje ngaho uramamaye ngo ushobimana ama emission abo je yo mwene munsi mwege ureze nda gutera inkuru urabona mu muziki w'u Burundi tugarutse gatoyi ako karagaciyemwe karakageste karakajongle ka Cristiano Ronaldo ni nziza gusombya Dramati c'est tout reka manze ngaruke kwanza en général abantu mudukurikirana muri no mwanya rero umuziki w'u Burundi ahantu ugeze muri no mwanya indirimbo zasohose twarazumvise Dumba yemeye dumba mwihoze dumba ujya anyije ibintu vyiwe vy'ibishegu kuri agumaganiriza Moni ya Flair ibintu vy'ibishegu abakobwa bavugisha ibintu vy'ibishegu dumba wewe ushaka iki dumba wewe ndabwira umana dumba uge n'umuntu wambaye yorosha ubuzima iki dumba yarashatse kuzana utujambo kwa Fizo umwami w'umuziki w'u Burundi n'u Rwanda dumba arazana utujambo kwa Fizo ndamwegera Fizo baby ndamubwira ati Fizo ujya mujama yazanye utujambo dumba uramuzi cyo ndamuha micro Fizo ati umvirize ntawanzi Fizo camubwira ati ntawanzi
uwo nawe ninde ndambwira ati tumwihoze urumva rero Dumba reka tumwihoze gusa yemese tu uyu mu ariko arisubirako ariko aragaruka yaravye abaririmbyi bakoze indirimbo ya nziza yo muri mu Burundi aravuga ati mw'abanyarwanda munaho nimwemeye abantu ntibabemeje bisuka ko twabemeje uko biri kose oya so kubemeza twamye turi hejuru ivyo onye vyo kubemeza abo yari cyagihe bazana scandal zatumye twebwe dukora cyane mu muziki w'u Burundi kugira basubira inyuma kuko je naramubwiye simbizi nabwira ati simbizi urabona yuko ibi bintu vyo kugenda kwakira aba baririmbyi bo hanze sivyo bakaza ngaha mu Burundi tukabagira ibintu vya danger bashize hariya baca babesha ibinyamakuru ngo baratwika ngo mu Burundi ngo baratwemera Rwanda basigaye bavuze indirimbo z'abarundi ibaje namaze 2 mois numva hanaca hose yari Berisima hariho Kiriku yani ngo nanje yarampaye n'ivyo indirimbo z'abarundi vraiment numva ko ziko za trending mu Rwanda hano hose naca numva ari Berisima numva bakiriku numva nyene vraiment ariko bari indirimbo vraiment z'Uburundi ahantu sinateramira numva indirimbo ahantu sinanetamira nagenda fata umuririmbyi wose zeko mvuze contact we namurungikira namutama ibiganiro muraga ja Obviously ndakwereka ikintu kimwe sivyo urabona tugarutse inyuma gatoyi ku bintu biheruka kuba mu muziki w'u Burundi urabona DJ Fernando nagoma ndamugaruke ko gato sivyo kuko iki kiganiro dukora iki bazoza barakibona kenshi rero kandi tuzobavuga tuzovuga ibintu biriko biraba bya vrai sivyo waririmbye indirimbo iryoshe tuzoyivuga amarere abaye mu ndirimbo yawe tuzoyavuga sivyo rero ikintu kimwe no mubwira DJ Fernando urabona yuko nawe nyine yarasohoye yarasohoye indirimbo ariko we love music barasohoye gushika n'ubu reka tuhere urabona rero Fernando nawe nyine yakuriye Igitega yari umu DJ yavuze Igitega sivyo acari muto arakuza umuntu aheruka gutanga inkwano aracari muto n'ubu ntaragira na mariage rero umviriza rero ikintu kimwe no mubwira Fernando yarasohoye Belisima irakundwa imaze gukundwa acashaka guhendwa na 6 sivyo acashaka gushaka kwanka ama concert yaransa ama concert menshi mu Burundi sivyo ashaka ama miliyoni menshi ngo kugira ngo bamutumire ngo kugira ngo bamwishe abamwishe n'abanyarwanda la fois passée aheruka mu Rwanda bamuhaye amahera menshi cyane mu Burundi ashaka kugara mu ma concert kujya ushaka kugara mu ma concert menya yuko ababitegura aba promoteur bategura y'ama concert canke baba bari muri y'ama concert abamamaza y'ama concert nibo babamenyesha makuru nyine bagaruka umaze kwanga kuja muri y'ama show canke kuyafata nabi baba promoteur baca bugara inzira bamaze kugara inzira ari hehe none ubu ntivyaheze indirimbo ntiyagiye indirimbo rafopa sinumvise ariko abivuza mu Rwanda nyene mukoko mwavuga ngo yabwiye indirimbo nango ngo vyabaye byinshi bisigura ngo nimba atakadufise nosara niyaje ngaha anyiraryoha Bface aratwika nyene aragerageza none ntiyatwise Bface kandi Bface vraiment nguye no Bface yashat Bface yarampaye dirisha nobone ko yaramaye akazi gusa rero je nitwumvikana jewe nta bugenzi nkeneye nta bugenzi dufitaniye na Bface Bface umviriza Bface on the floor eko arazi kuririmba yarakuse nosara aratwika ariko jewe twikuta mimi atapita huku jewe umunsi Bface bama bavuga ati none CAPITAINE Bface bafiki jewe nta kuntu ndungikira mu bodyguard sivyo nta kuntu ndungi uribuka show yigeze kuba y'abarundi hajya kuri stade yarigeze kuba show y'abarundi gusa bafizo baraza muri conference de presse ngaho yavuze ngo yamamuvuga nawe ni wewe karavuga we mwihoze nagera yavuze star boy rero reka mbwira bariko baradukurikirana tubashimire cyane ku mwanya baduhaye kuganira nabo gusa tuje muri commentaire abari parti ya Dramati abari kuri kote ya Double J muzenga mwumvize indirimbo mwumvize amajambo kandi excellent ndayigutuye genda wumvize indirimbo ya Double J ntusubize kunyandikira ubuntu bw'ubu message butagira abadukurikirana guys ba Dramati abari parti ya Dramati tuje muri commentaire twandike Dramati drama we wanna party abakunzi ba
no abakunzi ba Double J abakunzi b'indirimbo yasohoye sheri wanje ntabikunda kandi ntabikunda noneho mwabaye exemwe mugatura aba exe banyu muri commentaire ciao ciao oui merci beaucoup à bientôt